WARUBIZI. Kaze mu kiganiro cacu WARUBIZI, umuryango munini, abantu badukurikirana bari kure na hafi. Mvuze kure na hafi ni kuvuga yuko ni muri Afrika, Europe, abantu tutari kumwe ngaha muri Amerika. Nukuri ndabahaye ikaze. Abantu bashasha bariko bariyongera baraba ikiganiro WARUBIZI. Hariho abantu batubwira ati twabonye ikiganiro kuri statut y'umuntu, twabonye ikiganiro kuri Instagram. Nukuri ndabashimiye. Mugende mugire subscribe, mugire like, musharinge, mugire ama commentaire hasi yo mubonye ikiganiro kugira n'abandi bashobore kukiraba. Hama ikiganiro giheze nakoranye n'umupapa, twariko turavuga kuri youth, uruvyiruko, abana batoya, mbega ni gute umuvyeyi yofasha umwana iyo ariko araca mu bintu bigoye. Amba utaravye ico kiganiro, please genda usubire ikirabe, turaza gushira link ngaha hasi kugira mushobore kukibona. None umunsi numva ariho twobandaniriza. Turashaka yuko abana bacu bahinduka, abana apana ngaha muri Amerika gusa, hose umwana agira urufatiro rwiza, kandi urufatiro rwiza ni Kristo. N'umunsi rero nagiriye ubako sindi je nyene, oh my God, nagiriye ubako ryo kuronka umumama mwiza. Nukuri imisi n'umumama ari busy ariko imisi yose iyo ndamurondeye nukuri aranyitaba akaza mu kiganiro. Kandi igitangaje nuko abantu benshi, si ubwa mbere aja mu kiganiro ca WARUBIZI, abantu benshi imisi yose bama batubajije n'iryari azogaruka aza tubwire atwigishe. Rero no munsi nagiriwe ibakwe rero kugira azi ndamwakire. Nukuri ngira ndabahe amasegonda makenya ku bantu boba batuninze for the first time muri WARUBIZI. Please genda mu likinge, mu sharinge, hama cenza nakire umushitsi wacu. Karibu WARUBIZI. Madame Jocelyne, karibu. Urakoze dada. Umeze neza? Ndashima Imana nukuri. None kutekereje ndagusavye wisanzure, abakunzi ba WARUBIZI bari bagukumbuye. Yo dada, nanje nari ndabakumbuye, hanyuma urabizi ko ndahari kandi meze neza. Amen. Navuze ko uri umuntu uri busy cane. Wamvuze rwose mugabo. N'ubuzima nyene urabuzi, ubuzima bwa Amerika. Usanga dukoranye ibintu vyinshi, mugabo n'amahoro. Amen. Uraberewe, usa neza, wambaye ubwiza bw'Imana. Amen. Ndabishima. Amen. Rero nagira ndaguha ikaze rero mu kiganiro ca WARUBIZI. Nagira ndagushimire vra imisi yose yuko ndakurondeye ushobora kuboneka. Ni ubuzima umuntu aba ari busy ariko you always there. Ndakurondeye, uranyitaba. Thank you so much. You are so welcome. Nagira urabizi yuko duhora dutangura ikiganiro dusenga. Nagira ndagusaba dusengere Imana ize kubana natwe. Karibu. Urakoze. Reka dusenge. Mana nzima uhoraho, Mana udukunda, Mana utugirira neza, turongeye kuza imbere yawe Mwami n'umutima w'amashimwe. Turashima aka kanya Mwami ubutanze. Turazi ko Mwami haba hari vyinshi vyakoretse kugira ngo uyu mwanya nk'uyu duhure. Mwami umwe wese ukamukuraho yarari ukamugeza aha hantu kubw'icubahiro cawe data. Tugushima umwanya tugiye kumarana Mwami muri iki kiganiro, utuyobore, mwemu wawe atuvugiremwo data. Ntibibe ibintu vy'umuntu ku gatwe kiwe ariko bibi vyawe, ko washimye ko bica muri twebwe Mwami. Twebwe twibikoresho gusa, tugire ibikoresho vy'umumaro, ibikoresho vyejejwe. Ahasigaye igikorwa n'icawe Mwami. Ijambo ryawe kiri buvugirwa ahantu cose kiba ari kiguhesheje icubahiro, kuko ari wowe wenyene ugikwiriye. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima. Amen. 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 Na muri introduction navuze yuko tuza kuganira ku rufatiro
rw'abana abana bagira urufatiro rwa Kristo rero nashaka Madame Jocelyne abantu batararaba intaya Madame Jocelyne ndabasavye bagende turaza kushira link hasi bagende barabe no mu mama afise ubuhamya bukomeye Imana yamugiriye neza yamuhinduye iranamuhumugisha nukuri ivy'Imana biratangaje nashaka rero utubwire Jocelyne kuburere bw'abana Madame Jocelyne tubwire kuburere bw'abana mbega ni gute umuntu yofasha abana bakagira urufatiro rwa Kristo bivanye n'intahe karibu urakoze dada iyo suje ni suje niniya yagutse nk'uko wabivuze ngira ngo n'abandi bavyeyi bazoshobora kubandanirizaho canke n'abandi baba banayitanguye ariko ni suje nini muri sense numva ko yerekeye umugwi munini kuko harimo abo bana ariko kandi harimo n'abavyeyi rero haba kuba ari abana bari mu mahanga ico naco kikaba ari novuga ubwaco ni challenge canke ni defi ni ikintu kitoroshe kuko baba baravuye mu bindi bihugu canke bakimukira ngaho ari bato canke bakaza bakuze hanyuma hakaba imico baba bari basanganywe iwabo dufate hari n'iyo ngaha muri Amerika bamwe biga rimwe na rimwe bakanahinduka novuga nti complètement ugasanga ntukimenya ko ari umurundi canke ari umunyarwanda canke ari afise culture y'abanyamerika hakabaho novuga ni uruvange rwa culture uruvange rw'indimi uruvange bw'uburere parenting iyo ngaha bakubwira ingene barera abana nk'akarero gatoyi ntaraja kure twebwe iwacu twe twakuze ukoze ikosa umuvyeyi yarafata nk'ikambambira kagukubita umuvyeyi azi ko atamwana adakwiye gutegwa igitsure iwacu bazi ko inkoni rera umwana ariko muri Amerika nawe urabizi ko ubikoze ko wahora ubikora muhira i Burundi canke muri Afrika hashobora kuza ibindi bibazo baravuga ngo wamwabuje wamubabaje yarafise uburenganzira n'ubu so bikazana ibibazo so iyo tuvuze rero uburere ugize neza gupresiza ati uburere muri Kristo kuko ngira ngo niho honyene novuga ngo hari umurongo w'ukuri kandi ukora ushika kuko wokoresha inguvu wo muhana ku mubiri mugabo ku mutima utahageze nukuri novuga ngo resulta yoba ntoyi canke naho ugasanga iratandukanye niyo wari wifuza nk'umuvyeyi so rero umbajije uti none umuvyeyi yobigenza gute urufatiro fondation wabivuze no muri introduction urufatiro rukuru ni Kristo ego je personnellement kubinyerekeye ndavye aho uburere nari mfise ku bana banje ntaramenya Kristo buratandukanye nubwo nakoresheje canke uburyo twabanye nabo mu nzu inyuma yo kwakira agakiza canke yo guhindurwa na Yesu. Ego. So kuko imbere yo kumenya Kristo je nk'umuvyeyi ubwanje nanje nari nkeneye uburere sinzi kuvyumva kuko umuntu atanga icafise none uri umuvyeyi nawe utera uje imbere bikugora umva ugwa uvyuka utazi uta umutwe atamana ufise mu bugingo bwawe dada nukuri ubwo burere buva kuri mwe n'uwo muvyeyi uretse gusa ko ari ubuntu bw'Imana Imana iritungira abantu bayo mugabo urumva ko ubwo burere buba butoroshe canke butaribwo kuko n'uwo muvyeyi nyene nawe novuga ngo abakeneye ubufasha nawe arakeneye uburere nawe arakeneye gutozwa umurongo uwo rero ni Kristo. So uriko urabandanya ngaho hariho
uratubwiye ati najewe nari nkeneye uburere ariko nico gituma nabwiye abantu badukurikirana ntimuze kuraba intahe yiwe kugira muze tubandanirize aho ubu unye turiko tuvuga ku bana nukuri ndasavye abantu baturaba bakurikirana ikiganiro ca WARUBIZI turaza kubashiraho link mushobore kugenda kuraba intahe ya Madame Jocelyne. So rero iyo wamenye Kristo mbega hariho challenges z'abana urumva wari umaze kubona yuko ubu rero wewe waburonse ariko hari ubwo watanze wewe mu kutamenya kwawe burya n'Imana iratuzigama mu kutamenya kwacu ariko muri uko kutamenya kwawe umaze kumenya hariho rero ico washatse guhindura ku bana mbega wotubwira challenges wabanje gucamwo muri abo bana kuko ico gihe wari wenyene utubwire n'izihe mbogamizi wahuye nazo. Karibu. Urakoze ico ni ikibazo ciza cane. So challenges canke ibigora umuvyeyi surtout umuvyeyi ari wenyene mu single mom ari muri Amerika je nibaza ko ngira ngo abavyeyi bari bonyene ngira mu bindi bice vy'isi sinzi ko ari co kimwe ariko uwo mu mahanga uwo abagowe kabiri vraiment abagowe gatatu surtout akagira rero kutaba afise Imana muri we ni bibazo. Rero ivyo bibazo je niherereje ko nkuko mwavyumvise mu ntahe yanje abo bana novuga nti hari umugani wo mu Kirundi barabavuga sinzi ko kibaho nimba ngo iyo wivye uhetse umwana ubu uriko werekeza uwo mwana afite ivyo ukora uwo mwana umuhetse n'ahari umwana arabifata nuvuga ngo nimba wivye uhetse nuvuga ngo n'uwuhetse ubu uriko umwereka kwiba nimba ivyo uriko urakora nuvuga ngo umwana afata ico uriko uramwereka. So nimba rero wewe ubwawe nk'umuvyeyi ivyo umwereka ari ibintu bibi canke bitari ivyo nukuri ubu uriko urabiba iyo mbuto nyene mu buzima bwiwe. Niho navuze nti ubu rero ugira ku bana utaramenya Kristo buratandukanye nubwo nawe iyo wabonye Kristo wakijijwe inzira zawe zahindukiye zikava mu nzira zipfuye biba bitandukanye. Rero jewe ico gihe ntaramenya Kristo nuvuga ngo ubuzima bwanje nabugendamo uko ndabwumva nk'umu jeune mama nk'umuntu nyene urugo rwananiye rwa mbere ibintu nyene ntitubigaruka ko twarabivuze muri iriya ntahishize ariko ubwo buzima nyene uko bwari bumeze nuko bwasa abo bana nabo nibwo bakuriyemo. Nuvuga ngo ubuzima bwo mu muryango ni umuryango ubusanzwe uri broken aho umuvyeyi abikora uko avyumva atamana atagusenga atakubaza ngo mana ibinda bigenze gute ukicira inzira mu bintu bitandukanye. Rero abo bana baraba victime nimba hari abantu bagwa mu mporero ba mbere mu ngo zitameze neza mu ngo zitarimwo Kristo mu ngo zasambutse nukuri n'abana kandi birababaje cane kubera abana n'aba innocent abana ntaco baba novuga gute ibiba vyabaye mu ngo ivy'abavyeyi bapfuye ivy'urugo rwabaye nabi abana ntaco mu bisanzwe novuga ngo baba ntibabicuzinga ntibaba babicaguye birabagwako kuko vyabaye mu muryango wabo mugabo somehow nta ruhara runini baba babifisemo. So iyo rero abavyeyi bavanye nukuri nico niyindi suje yindi ariko ama divorce n'ama separation arafecta abana muri novuga ngo muri sense nyinshi. Je nk'akarorero narabona ko uwumva uri wenyene nk'umuvyeyi umwe utegerezwa d'abord novuga gute kujua role dufate ya papa wabo ukongera ukaba mama wabo ukaba vyose mu mwanya umwe. Ngira ndakubwire ko bagize ko ari n'abahungu ho abari ikibazo kuko ca gitsure c'umupapa ntaco babonye kandi kirakeneye
uzokubwira ko kidakenewe azoba ari karigirisha kirakenewe n'ukuri cofuma kibura nyene kuko cabuze mugabo umupapa burya Imana yaremye urugo irubona n'ingene rukwiye kumera iyo uvuze ko umugabo ari umutwe w'urugo dada ivyo si ibintu novuga gute naho uri umugore wikwije naho uba uri ico uri mu mafonction ya buri munsi ariko ikibanza ufise Imana yaguhaye nk'umugore n'umugore nyene nukuvuga ngo uri umufasha ariko hariho umuntu akwiye kuba ari umutwe sinzi ko vyumva iyo rero umutwe ubuze canke utari kurakora neza ibintu ibifasi bikeye mu basufra rero no mu baba victime ba mbere n'abana so rero ngarutse aho sinzi nimba Madame Jocelyne nashaka kutubwire muri ubwo bubabare muri ayo ma challenges nashaka kutubwire mbega abana baca mu biki kuko nawe wavuze yuko ati urajua hole y'ubumama n'ubupapa nawe uba ukeneye kubaho nk'umumama especially ngaha muri iki gihugu uba ukeneye kubaho none ibyo byose urumva uri umuntu umwe ariko ugakira ibintu by'abantu batatu ibyo byose ntushobora kubishobora uri umuntu umwe n'ukuri none abo bana n'izihe challenges bacamo mbega baragwara umupapa nico gituma navuze ni abantu bataravye ikiganiro giheruka please bagende bakirabe yaratubwiye ati jewe abana banje baje bansanga muri Amerika maze imyaka 4 nababona ati nkaca nshaka yuko umwana wanje ahinduka ku buryo umwana yatanguye kubona yuko atanguye kugwara depression urumva iyo ni ingwara hari abandi baja mu rumogi hari abandi biba bakatangura kugwara ukabona yuko no wicaye ukiyumvira ukavuga ati usi wa mwana wanje rero nashaka tuvuge kuri izo challenges naho bitoroshe ariko nibiha abana bacamo kubera imiryango ibiri kirononekara hama tuze kuraba n'ingene twobafasha so zimwe nyamukuru muri izo challenges mvuze kubi wanje kuko twonavuga nivyo tubona n'ahandi ariko nyamukuru jewe nobona ico novuga caba affecté bien sûr ntibaba affecté co kimwe burya naho muvukana naho muri amahasa ntimumeze co kimwe ijana kwijana rero umwe en particulier umwe yara vyaramwafekse cane gushikaho atangura kuja mu rumogi afise ngira nk'imyaka 12 akiri mutoyi katangura kumva ku ishuri bambwira ngo bamufatanye ngo marijuana abandi bakavuga ngo weed sinenze n'icarico weed ni iki ngo nurumogi ngo ngaho nkibaza ngo ni blague bakaba barakomvotsa amanama bakaba baramususpense ku ishuri ivyo bigahera hagera gutyo ngo bamusanganya amafaranga ne wayamuhaye nije sinamuhaye ngo iki niki amatabi umva vyaba ari ibintu biri amashuri atemera kuko umva umwana mutoyi nk'uyo ntashobora sinibaza kudahera n'abakuze hari ibintu datondana ku ishuri so haba mwico c'urumogi mu nyuma uko akura umva ku ishuri ho kuba mari suspendu indwi zibiri biki inyuma yaho novuga ni uko yakura niko yigangira ngo n'izindi ngeso hanyuma ikindi gihe afatwa ngo yakoresheje amafobie sino kugira ngo ubwo bwenge iyo yabukura ntaho nzi mugabo yarakomanda nk'amafobie amabie ari contre-fait kandi ni d'abord ni c'est criminel kirazira gukoresha nka bie iri contre-fait bie y'amafaranga so ukazosanga ico gihe polisi iraza no muhira irafuya basanga ibino umva Jenny twango ndi muri iyo nzu sinahabari sinzi ivyo umwana arimwo kumbe ivyo yoderinze ivyo yabarondeye inzira bicamwo ico yagomba kubikoza niwe wenyene yarakiza cyose ndagusavye umbwire gatoya mbwira abantu bariko baradukurikirana phobie ni narya amafaranga
atariyo sivyo ukabona yuko ari nk'inoti y'ijana ariko si nta hantu witwara ngo ikore ariko nk'umuvyeyi uravyumva ego hari ibyo wari urimo ariko mbega uko kuntu umwana yabikora kuko hari igihe jose wabura umeze neza kandi n'umwana w'umuhungu abana b'abahungu barakunda ba mama wabo mbega ntavyo wabona canke ntavyo nimwaganira ngo akubwire ibyo ariko aracamwo dada aho nyene niho vyari novuga ntivyari bigoreye canke bifira kugira uganirize umuvyeyi nuko umuvyeyi wa umubona hariho relation ubwirizwa kubuildinga n'umwana wawe kugira ngo akwiyugururire none nimba uri umuvyeyi dufate uvuye muhira mu gatondo na bwa buzima buruhije twese tuzi aho usanga ubwirizwa nko gukora ubuzi butatu bune bamwe narumvise ngo na butanu barabukora so somehow uwo mwana arirera sinzi kuvyumva aregwa na televiziyo aregwa niyo social media woba wamuhaye telefone uba wumva ko okay umpamagare nimba hari ikibazo kibaye ukumva ngo kwatampamagaye he's safe ariko nta urumva uwo mwanya nshatse kuvuga iki uratwagwa n'ubuzima bwo kukwibaza ngo uri kuramuronderera na cyane kuko umuvyeyi umwe nagarutse kuri ca kinini kuba uri umusingle parent hoho aho utegerezwa kuba mu bintu 5-10 ubundi basa abandi ingo zisanzwe canke ziri tipi kuko tuzizi wewe dufate nimba umwe yamutwaye ku ishuri umuvyeyi uwundi aramutora hanyuma umwaka bari nko amasaha bari kumuhira ku mugoroba bari kumwe na mama wabo canke na papa wabo abavyeyi bagapanga amaschedule bamwe ukabuza uti hari uri muhira ari kumwe n'abana hariho uri karateka ari uza kumufasha ikina kiriya hari uza kumukoresha devoir jenga ndakubwire ko ntiyize n'umunsi umwe ndiko ndakoresha devoir umwana kuko nta mwanya nari mfise washaka atari no kuvuga ngo ndi mu bintu bibi mugabo naribaza ingene nza kuronka income yo nimba n'umuryango w'umugabo n'umugore bose bakora kugira bashire hamwe barihe ama rent barihe ama mortgages barihe amazu basumira abo bana babagurira ivyo bakeneye daborazi ko abana bo ngaha barazimvye umwana wo ngaha arakwereka ikirata ashaka ugasanga ni paycheck y'indungane mu majambo make utezwa gukora overtime hamukarondera n'akazi ka kabiri n'aka gatatu kandi kubera ubura umuvyeyi umwe uragira n'akantu novuga ngo sinokita ngo ni complex mugabo ubushaka ngo wite ku rutare wa mwana ari mu rugo rw'abavyeyi babiri caza kuronka uwiwawe ntakibure ubutinya ko niyaja ku ishuri akakubwira ati nshaka impuzu zimeze gutyo kuko yazibonye wewe ubushaka ngo umva sinzi nabwo n'ubujuje ariko suko bikwiye kumera gutyo umugabo wo kumva ngo oya umwana wanje sinkene ko atukwa ko yabuze ikintu kubera arezwe n'umuvyeyi umwe rero ukaba umuntu wo kwita ku rutare ugakora l'impossible rimwe na rimwe rero ivyo wibaza ngo uri kurakiza ukabura vyishe none uci uja mu buzi butatu nk'ubu nk'akarero je nakora mu gatondo nkagenda kwa muganga l'interpreta nkaheza nkaca mfata second shift yo muri DSP yo mu ma group home nkagenda nkakora DSP nkaca ndarayo overnight nkagenda ntwaye impuzu n'amayesume n'ibindi vyose nkagenda ni afete na urumva wumva iyo schedule igitondo kikaba kiraje ukaca usubira muri ka kazi ko ku murango nkaba mfise ikirato canje ciza otalon n'impuzu z'akazi kahariya kwa muganga ariko nkaba natekeye nijo nza guhindura nina umva se apene naca no muhira gutora nk'ivyo kurya sinzi kuri kuravyumva uvuga ngo umwana vyari vyoroshe kumara iminsi 3-4 uwo mwana muticaranye ngo umenye homework yiwe sinzi kuvyumva ngo umenye ngo abagenzi biwe yagiye kuza kuraba after school ni bande yo mu majambo make
baba bari bonyene aho bakiri bato urariha umu babysitter nawe ni umuntu urishe nk'uko uriha urabizi ukuntu bigenda ivyo byose ntashobora kujwa role canke part y'umuvyeyi siwe wo konta ko cane ngo akurerera umwana aramuba hafi kuko nico yapatanye mugabo nta burere wo kwitega ku mu babysitter ngo hava mukorerera so ibaze rero ivyo bintu ukabikora imyaka n'iyindi ikagenda none wiyumvira yuko kumenya waho wambajije ngo none ngo umwana ngo ntavyo wabona ngo ntiyakubwira yambwira mbonye he kwa ari apere kwaza ati are you home yes hari n'igihe akubwira am home atari home none telefone ntizaje adasharinze location yiwe kandi ivyo ndabimenye jo bundi nivyo vyafi so ikindi naco ni uburenganzira bwiwe bwo kukureka ashobore kuguha iyo location yes atabishatse ntabikora nta maci yagira n'umuvyeyi atabimenyereye atazi nuko bibaho urumva havuga ati ahubwo nawe ari miliyari hanyuma nigirire pari kaca nsanga ntashe nkasanga amacupa y'inzoga nkasanga abantu bagize umunsi mukuru nkasanga abagenzi biwe nkabibonera kuko nsanze inzu umengo nyene uravyumva inzu yiriwemwo aba teenagers inzu yose nuko itabi inzu yose nuko urumogi umva sinokubwira ngo abantu rimwe ababanyi bagahamagara babona nk'abagenzi biwe baje baparitse nabi ku miduga bambe ku mabarabara abantu ntibafise naho baca bakabaza what's happening muri iryanzu so aho rero ni mwe nizo apere rero ukaza wumva police uri naka okay aha hantu hariko haraba bari loud it's late in the night hariko haraba induru nkamenya ngo man where are you at work nta muntu n'umwe wundi ari ngaha oya okay you need to come you need to do this niko ni police bije kugira ngo igarukane umutekano kuko n'ababanyi barakeneye kuba bari ahantu bari safe kandi ata disturbance hari atagwamo ibintu nk'ivyo shadada so rero ngarutse kuco wambwiye kuba utabafitiye umwanya biratuma hari vyinshi utamenya niyo relation yawe nabo kuba en fait biri broken kuko umwana umenya ikiri ku mutima kuko muganiriye agutrustinze akaba yokubwira ati erega mama burya ndafise girlfriend canke erega mama hari ahantu ndi stuck erega mama hari abantu bariko barandondera nk'akarorero je narigeze kuba ndi muhira nce nibuka ako karoro kaje ndiko ndateka washaka hari ku murango mbona umwana aje yiruka arashika yugurura umuryango ndiko ndateka ndi muri kitchen aravuga ngo mama we need to call the police ndamwaza why habaye iki mom there are people who want to kill me ngwara abantu bashaka kunyica ku murango umwana w'imyaka 16 nindagomba kumwica abaye iki ngo they want to kill me kandi rero nkabona ko uko ndamuzi ntiyari karigirisha yari afise ubwenge erega tuduga hejuru mu vyumba tunyegera musi y'igitanda erega urimo none gasha we wumvise ngo abantu baje ngo barafise inkoho dadareka Imana ivyikora ni umva aho twari gushobora kuraswa twese hanyuma ntazi nico twiciwe hama ntazi n'abatwisha baribo ngira ko twarahundagaye tuja musi y'ibitanda abantu baraza barashika mu nzu dada umuryango w'icumba canje barawusmashinze barawumenye barondera uwo mwana gusa tuja musi dufata telefone hamagara 911 hewe polisi iraza ije irabarondera afite baciye biruka barusinga ngo ko polisi ije bariruka mugabo inkoho bari bafise dada ntiyari na bibi gun canke za nkoho bita ngo nizibikinisho yari nkoho y'ukuri barayita biruka kugira nyine polisi ntibafate ndabwiye ko iyo nkoho bayitoye mu rupange wacu kandi yari charge bivuga ngo umunsi nsema nicaye ngaho majambo make so rero mu nyuma barabatora barabafunga ariko n'uwo wiwanje arafungwana nabo narabivuze mu bushize kuba mu gasho iminsi yamara mu gasho niyo yamara hanze novuga ko iyo mu gasho ariyo yari myinshi
uwo mwana hahavuye adashobora no kutonga kuba kwa kundi bamususpenda mu mashuri habamwe ivyo vyose basanga ari mu ma group ama gangs uko bayita y'abantu novuga ngo baba trafficking ama drugs bagurisha ibiyayuramutwe kandi ku myaka mike so barabatora mbwa bafunga bose barafunga abo batoye kuko bari bakeneye kumenya why bamukurikiranye why bashaka kumwica ariko ivyo vyose byari kubera iki je sinahabari sinzi ayo magroup yagiyemwo sinzi ivyo bakorana nabo sinzi na kimwe kuko nta mwanya wavyo hama je nari nzi gusa ko nuguhangayika nkarondera ubuzima nkabanzi ko baronse ivyo bambara n'ivyo bajya then ubuzima bubandanye urumva ariko ivyo ariko birapfa vyari vyinshi sanga umwana afise ibirego ngira birenga nka 10 dossier umva ukugira icaha gishasha muri kote baguhindi docket number ni yindi nimero ni yindi nuvuga ngo nari nsigaye nja muri tribunal nkavuga nti Mana ntabara je nari menyeye kuja muri tribunal ngiye ku interpreter abandi none ubu ngiyeyo kubera umwana to inzira yagasho na tribunal zaba zifatanye uko kuko urumva bagufunze hariho imisi batarenza batarakumviriza atiretse kugira bagucire nimba ugumayo canke naho uzoburana utaha so iyo rero niyo yari sigara ari ubuzima bwanje urumva ingene vyaciye vyafecta bikafecta mutoyi wiwe bikanyafecta ku kazi nikanga amapere buri gihe ico yafatiwe buri gihe ico yononye so vyari ibintu rero nk'ivyo umve rero naho nakubwiye nti kutamenya ivyagenderamwo biroroshe kuko nta mwanya ufise ngo nuko observa ngo ubone ahubwo ni wakumetriza akamenya wewe Yacuruza na Yarugenda kuruta we kumenya schedule yiwe umwana akaba ari wamenye iwawe kuko ashaka kumenya ati uyu ni iminsi 3 minimum niyo ntazoba arasura kuza muhira kuruta kumenya wewe uyo yiriwe niyo yaraye ubwo hari iminsi nyene yo kutarara muhira hari iminsi yo kuzana abantu muhira bako harara utabazi ndibuka nk'igihe kimwe nyere nkivuga ivyo vy'inkoho umunsi umwe wo nanje nari muhira numva umuntu ari karadodora kare mu gicugu hanyuma sinanavyuka mugabo nikanguye mu gatondo mbona umuzungu umusore mbona umusore afise inkoho kandi nawe mu ntoke sirtope avuye mu cumba c'umwana wanje yari umusore w'umuhungu w'umuzungu umwana umva ariko aramufasha uwo mwana uwo musore yari yaborewe nawe afise n'inkoho ipantaro ziriko ziramukorokana agenda donc umwana wawe niwe yariko arafasha uwo muzungu yariko aramufasha uwo muzungu yari ya breakinze mu nzu urumva kuko biba biboneka ko bari basanzwe bahaza ntahari so araza rero ipahe mu nyuma maze kumenya ko vyagenze ipahe ko yabuze ahata yaragiye aranywa arabura hata acashaka gutaka umugenzi we wari we mwana wanje je rero mvyutse sanga numva bariko baragwa mu maeskalier ko twari dufise amashambo ari hejuru ngiye kurambona bariko baranigana muga batagwana ariko aramushigikira ngo ntabwo ko yari yaborewe hama je nanje nja gukoma induru mbwa ndahamagara police wewe ubonye nk'umuntu je ndi hasi mbona umuntu ahagaze mu maeskalier mu nzu yawe afise inkoho ariko n'umwana wawe n'umuzungu karabaye ubuho uyu wewe ntadusiga wowe ndamwiboneye ntangura kuvuga ngo mpamagare aramu mom don't call ngo he's my friend ngo he's just too drunk ngo araborewe cyane ngo hama ngo he just needed a place to sleep ngo yarakene gusa yo ndavuga mana y'inzu naho Imana gusa so mu majambo make ni mwene ivyo bintu rero hama ego sinzira no nashaka Jose utubwire nk'umuvyeyi ico gihe uri kuraca muri ivyo bintu mbega ni gute yo kwifata ikindi naco ku muvyeyi nyene hari ahantu watugiye ati hari igihe umwana egura umusingo mama ariko umwana ushaka ko umwana wawe abaho neza akagusaba ati nshaka ikirato ca $300 shaka donc numva umenga novuga like to spoil the kid ni gute nk'umuvyeyi vraiment to spoilinga umwana ivyo guspoilinga umwana si ibirato si impuzu no na telefone ubu unye turabona abana benshi baraza no mwisengero kumva yuko
nk'umuvyeyi woha telefone umwana kubwira umwana atekereze mbega ni gute nk'umuvyeyi umva icambere nk'umuvyeyi uri kuraca muri ivyo bibazo ni gute wo kwifata ni gute wavyitwayemwo wewe nka Jose uravyumva vyarakwafexe antuka ari ukungene wakora byaragabanutse mutonya wiwe ico onye ni cambere cakabiri naco ni gute umuvyeyi atospoiling umwana kugira uwo mwana agume mu murongo mwiza ukamuha ibikenewe kandi ukamukunda ariko akaguma mu murongo mwiza udashobora kumwonona. So inzira ni imwe kugira twatanguye tubivuga ku bavyeyi bagiriwe ibakwe bakaba bazi Imana niyirera, Imana nitanga ubwenge ngo urugo gubakishwa ubwenge. Umva je kwico gihe nubwo ntabwo ari buhari kame muravyumva, ariko kuri nka bamwebwe dada mwagiriwe amahirwe ko muriko muravyara mu gihe nk'iki muri mu Mana mumaze kumenya no gusengera n'abo bana nukuri sinibaza ko mwohura n'ibibazo nk'ivyo twe twahuye twe twabareze mu gihe kigoye hama nta mana dufise hama turi muri societe iri challenging aho tubwirizwa kwiruka hama ukacuta ko kuburi wenyene ugasanga ari ibintu vyinshi biriko biragupfana n'ivyo waruzi kuri kurakiza bigapfa. Rero ubonjije ngo umuvyeyi yobigenza gute nukuri nta yindi sokeje nabonye nuko nyene nayibonye nteba ariko vaut mieux tard que jamais. Ce n'est jamais trop tard kugaruka ukigarura ukagarura inzira zawe ariko kubaza Imana nukuri iyo erreur numva umengo ico kinogo ntimwokigwamwo nk'abatazi canke nk'abagendeye mu kutamenya. Ico ndiko ndavuga ni giki nimba uzi Imana ukaba uzi yuko ijambo ryayo muri Proverbe 22 sinibuka umurongo sinzi ko ari wa 6 canke w'indwi havuga ngo utoze inzira umwana akiri muto inzira azogenderamo ngo uyimutoze mu Congereza aho babivuga neza ngo you pointed ni nko gutunga urutoke none uvuga ngo aha ni inzira dufate A na B ukamuga ati mwana wanje ntuzoce muri A uzoce muri B ariko biravugwamwo neza ko umuvyeyi ni wewe umutoza inzira ni wewe uyimwereka ni wewe uyimwigisha sinzi ngene bikubwira ngo kuburyo ngo niyazokura niyazosaza ngo ntazoyita he won't depart from it azoyibamo. None nimba wewe nibina ko ndavuga nimba je nk'umuvyeyi nanje ubwanje inzira ntazi yariyo nanje niciriye aho ngomba umva biroshe kuyovya uwo mwana biroroshe kudafata umwanya ngo uyimwereke ariko ku muntu azi nyene ukuri azi nyene kurera azi nyene gutanga la sagesse sabwa kugira ngo rero umwana siyo mu mahanga nta handi nta yindi recommandation notanga nta niyindi nzira nobabwira inzira imwe niyo kuri Kristo niyo kubasengera niyo gusenga ukavuga Imana nk'umuvyeyi what do I do ndabigenze gute ko turi muri systeme hejo no twize neza ngo ibihe vya nyuma nimba turi mu bihe vya nyuma bigoye uko bigoye uko uriyumvira ko hava ukoresha ubwenge bwawe ngo nuko uri umuvyeyi nuko wize amashuri no hari ahantu amashuri atakugerera hari ahantu umuryango utagutabara ariko ngo ndunamurira amaso kuhoraho nkabaza ngo ugutabagwa kwanje kuvahe ni Zaburi 121 ngo ugutabagwa kwanje kuzova kuhora umuremyi w'isi n'ijuru dada nta bundi butabaza nta wundi wo gutabara abana n'abavyeyi nta wundi wo kutwereka inzira dutwereka abana atari muri Kristo uhoraho yaturemye kandi arabakunda nahereye mvuga ko ari we yarishizeho urugo nimba mu rugo abana barimo kandi bakavugwamo ko nahore yabo ko umwana akwiye kubaho umuvyeyi ariko nawe wa muvyeyi ndaba ko wiyubashe imbere ko umwana kubaha wewe wiyubashe wewe wagende mu zihe nzira hama kutanga ico ufise uzomuha ubuhe bwenge uzomwereka iyihe nzira mugihe nawe ubwawe uri confused mugihe ubwawe nawe utazi what to do utazi ubaze utazi witwara wigenga ukamengo nta n'umuremyi ufise umengo uhari ku bwawe ariko umaze kwakira Kristo ukamenya ko utahari ku bwawe ari ku bwa Kristo ma chère ni ushira ati papa father ni wampaye aba bana
banderere, I cannot do it on my own. Harimo kubasumira ukamenya uti date umwana ni wamumpaye kandi ndashaka kuba umwizigirwa mu buryo ndamurera, ndashaka umurera ndibaze ku ijambo ryawe. Umuvyeyi amera gute? Rega ijambo ry'Imana ni ryiza, ravuga ngo n'udafise ubwenge busabe ngo tudodore turugururirwe. None nge nkadoda nkavuga ni papa je uyu mwana angeza ahantu kuko turabire kuriwe. Ega baravuga ngo twegera intebe y'Imana tuyibwire, twegera ivyo dusaba vyose, twegera Imana mu gusenga. Tuteza gusenga, aba bana nabo gusengerwa, aba bana nabo gusengerwa. Ariko urumva n'abavyeyi baba nibo turiherako. Tumaze kwisengera turasengera abana bacu, hama tukabwira Imana ico tubashaka kucange tukayibwira ivyo tubona biriko biraba challenging. Nta shuri noja kwiga rimbwira ingene umwana wanje azohebura urumogi, ntaryo noronka. No mutwara muri counseling, no mutwara muri peer support groups zande zari izindi ngaha barazigwiza vraiment. Barakubwira ibintu ngo AA meetings, izo ni z'aba alcoholic, abantu baraba drug addicts. Izo programme zirahaba, Amerika ni nziza irafise abantu bize, mugabo haraho ivyo bintu bigarukira. S'il te plaît, harahantu bigarukira, hariho vide, inyota ivyo bintu bitera, na cyane maze gucika addiction. That's not something udesida ngo ndahevye. Nushaka kwibaza ingene imaze gucika addiction igoye kwiva mu muntu. Umuntu umva n'ubuntu bw'Imana gusa. So rero urufatiro dada ni Kristo. Birasaba kumumenya, hamukamenya ko ntaco dufise tutahawe nawe. Abo bana niba yabaduhaye ikabona ko dada kwiriye abana b'abahungu, kumbure n'abakobwa ejo canke niki n'uwundi wese, nukumenya ko ari we tujako mu gihe bitugoye. Ahandi hoho umwana umva sinzi d'abord aragutesha umutwe, hamuba wibaza uti none mu bisanzwe umwana nk'uyu arabaho. Je nawe numva mutoyi wiwe wambaze, no si blague, mutoyi wiwe ko wewe ntivyamugendekeye gutyo. Yahora ambaza mama uyu mwana wamukuye he, turavukana. Telma yaba arengewe kuko hari igihe ubone ingeso kavuga uti none abana d'abord baravukana, hama why nubwo bakure mu muryango umwe avec les mêmes challenges, why umwe yafashe inziriyi uwundi atariko vyamubereyeko. Ariko nakubwiye nti umwana wese arisa niyo baba baramahaza. So ibaze bagatandukana ku buryo muto yambaza ngo uriya turavukana wamukuye aho yari arengewe. Hari igihe bagira ibintu ukavuga uti no nanje sinzi ico gukora, ariko hagati hamwe na Kristo yes ni wahindura. Nimba wantabaye ico gihe nanje ndi mu kutamenya, ndi mu nzira zidahesha Imana icubahiro, ndi mu kwiheba, ndi muri mvuga ntaco nkicera, ariko ikagaruka ubuzima ikabuhindukiza. Utarageraho Madame Jocelyne, ndagusavye umbwira ingene wofasha umwana ukamuha ivyo vyose vyiza ariko n'umuspoiling. N'umuspoiling kuko ubu nivyo bintu bihari. Abana baraba spoiled, and then babaye spoiled bakaca bagira izo ngeso mbi. Urumva n'umuryango munini uba wuguruye, hageze yuko wugara bikagorana. Uravyumva ni gute rero nk'umuvyeyi wofasha uwo mwana? Bon, ndahokonesa ko naje aho ubu mvuga ibintu ko nca numva ndabizi ko ariko vyangendekeye. Ndi nkuko nako ndavuga umwana biragoye ko akurira muri society mubwira ko imwereka ikirato wowe utarigera wigurira nk'umuvyeyi, hama kaza kagisaba, hama kabuzi ko nutakimuha arashavura, araza kumaramara mu bandi bana. Ugasanga uri umuvyeyi uri kurita ku rutare, uri kurondera kumugurira ibintu nawe ubwawe utigurira. Icambere cyo d'abord babazi vyinshi. Aba bana bacu dada baramenya ibintu, ayo ma website banabikurako wewe no kubaza ngo iki kigurirwa he ntiwokimenya. Muga wewe umva aca kwereka ati nkene y'amajana 5
nawe mu birato ufise sinibaza ko ari cyo 500 buragura hama ugaca ufira ipoze ngo ntibamutwenge hama ni ya paycheck n'abanakoreye indwi yose sinzi kuvyumva ariko iyo mbajije ngo ni gute uto umuspoilinga kutomufyinisha ngo ikintu cyose asavye aca kironka biragaruka hahandi dabo ubutegerezwa mu nshingano zawe nk'umuvyeyi ivyo akeneye ubwirizwa kubimuha so utegerezwa kumenya neza besoin ziwe kuko no kutamufasha mu vyo akeneye aho nawe uba wishe inshingano zawe ubuzi kubwirizwa kumugaburira ubuzi kuteza kumwambika ubuzi kuteza kumusomesha akaja ku ishuri n'ibindi vyose ariko urumva ntumuhibuye yasavye umukate mugabo iyo bigiye mu gufyinisha umwana ashaka kumunezereza kubera nawe yakoze ikintu baratwigishije ati umwana so kubwira gusa iyo yakoze nabi kumubwira amajambo atariyo canke kumwita ukuntu iyo yakoze neza uramubwira thank you uramubwira ati hari aga treat reka ndagucishirizemwo biraryoha kandi biratera inguvu biratera intege umwana iyo yumva ko utabona gusa amakosa mugabo ni vyiza ubibona mugabo aho ngomba ko tuvugana sinumva ko muri uko kumushimisha no kumunezereza umuvyeyi yarakwiye kurenga uburyo bwiwe ngo nukubera ko umwana yabisavye canke ngutinye ngo abandi ngo bameze gute dabo kwikompara ku bandi ubwavyo je nibaza ko bitari ivyo sivyo kuko uburyo bwabo ivyo bakeneye aho bageze ntibitegerezwa gusa n'ivyo mu rugo rwanyu je nibaza ko vyofasha mu gihe umuvyeyi afata umwanya wo kuganiriza abana biwe abavyeyi ntituvive ubuzima buri fake abana bacu turakunda ngo tubereke ko I got it tubereke ko yes ushaka iki yes I can ubwo nyene ubo haje cash up mashere yo uzubona wicaye request aho waje kumuha akaveni waje kumuha agatrane jera fopase nararavye sanga yo maze gutanga yagiye ku mwana umwe ibihumbi bingahe muri cash up so aho gasanga n'utuntu ngo nshaka ki Chipotle nshaka Domino's nshaka ABC which is okay somehow n'inshingano zacu mugabo utapaying attention ngo urabe urashaka gusanga ejo mbega kweja azoja mu buzima bwa misi yose kumbura utari no hafi canke atezwa kuba independent wibuke ko ivyo dukora turabikora mu gihe bakiri muri age yo gufashwa ariko n'ubu uri kuramurera ngo azohore akonta kuri mama eternellement sivyo nta wifuza uworera yorera ibikura so rero uko bimeze ni gute numva umengo ni vyiza ko tudashaka gufira ipoze no kwemera ivyo tudashoboye no kugomba kumva umengo umwana ntava avuga ati mama ari broke canke papa ari broke ugashaka ngo ufeze amasamba waho bills zimwe ziriko ziracegwa nawe ariko asaba ibintu urumva I need new shoes I need this I need that so kuvuga ngo ivyo vyose aba bikeneye muri uwo mwanya nimba bikeneye nawe ihe gahunda hamumubwiza ukuri umubwiza ukuri je ndibuka ko umwana nigeze kumubwira rimwe ndamubwira uwo muto surtout urumva ngo arambwira iki ndamubwira nti no right now rindira iyindi Friday ngo how come ngo ega baba bumva ngira ngo yuko umuntu abihorana canke vyamana so vyaramfasha umwanya muganda avuga nti jewe umwana ninaguma washaka sinako ndamubesha ariko nari muri position ntabifise ubwo nyene hewe arambwira ngo sorry ngo Jesse narinzi ko atayufise ngo none ngo uhabwa ngo you work too much ngo je narinzi ko okay I work too much ariko also we have many expenses ayo mafaranga akenewe n'ibintu vyinshi ngo okay ngo it's fine ariko canumva ko iyo ntamubwira ko ntayafise yo kudazi ko mama arayahorana kandi ico ngene cyose arakironka which was not the case ico ni kwari ukuri kandi niyo noba ndayafise none bisigura ko canekeza kureponda ku kantu kose akeneye niho nariko ndavuga rero tube honnête envers abana bacu hanyuma dukora ibintu bitari ivyo kugira ngo
twibonekeze reka ijya famiye yongaya hamwe umwana wanje jatoronka iki sivyo ivyo nivyo bikuvuna hamuka ukaba mu buzima buri fake n'umwana yamye mvuga reka kwihagarara kutayafise it's okay it's not the end of the world c'est pas la fin du monde nanu ya sinzi ngira bamwe nka wewe sinzi ngira muri ariko bibaho bibaho ariko byaransavye novuga ni kumira iyo ego iyo orgueil yo kuvuga ngo singaragare ko ndi broke uri broke mashe you don't need to fake it hama kandi kuba broke ni ukuvuga iki rego urashaka kuba umwanya utayafise ejo ukayaro sivyo ariko mubere honnête hanyuma ntugombe kumwemerera isi n'ijuru atari ivyawe utabifise ntavyo ufise hanyuma mwibutse ko ibintu byose ntibiri centered around uwo mwana umwe ubu ufise izindi engagement arakeneye ibi arakeneye kandi siwe wenyene nawe hari don umuryango niki tuba mu societe dufise engagement menshi ariko uwo mwana utabimubwiye ubu uri kura building illusion muri we hari ukuntu akora azi ko ubuzima ari byose biri available byose ndabirekuriwe byose aho ndabishakiye ngira ndabwire kwaho nukuri ubu uri kuramurera nabi ejo bizomugora niyagera mu buzima aho asanga nawe ateza kuja kubiri yashu kugira ngo nawe madolari 10 yabone bizomugora ntazovyumva ko bibaho ha mu rugo rwiwe asange nawe uri kumutuma azoba umupapa ari peut-être ari ndazi ari yarafise amayillusion y'ubuzima hamasanga ati waye atamuntu n'umwe yigeze ambwira ko ubuzima buri aussi dur ubuzima butama bworoshe ubuzima butama ari yororo ifo kwamenya ko ubuzima burarondeko kandi buraronka vraiment mugabo buba bufise urufatiro hama si ibintu vyose dusaba duca tubironka sina vyose bitugirira ikimazi Bibiliya bivuga neza ngo vyinshi turabirekuriye mugabo si vyose bitugirira ikimazi mufashe nk'umwana kumenya ibimufitiye umumaro muri uwo mwanya n'ibitamufitiye umumaro mwigishe guca kuba mu buzima buciye bugufi igihe Imana itanze opportunity yo kuduga aduge ico gihe kizoba kigeze mugabo amenye ko n'ubuzima buciye bugufi canke novuga ni buciriritse ntabwo bubaho none ababuba mugira ngo nuko ubu basumbije ikintu kinini mugabo how attitude agira muri uwo mwanya wabigoye no mu mwanya vyamworohe ni rero ni responsibility y'umuvyeyi yo kumubwiza ukuri k'ubuzima ubuzima bushaka kuza mu mafacette atandukanye mu vyoroshe mu bigumye mu bitwengeje mu biriza none azocagira gute niho wumva haza amayide abana benshi bariyahura ivyo vyose birabaho abana benshi baraba desu y'ubuzima nukuraba rero ko muri bimwe bibatuma bagera kuri iyo level yo kumva ko ubuzima bubishe yofuma yiyahura nukura ko ataruhara abavyeyi baba bifisemo mugihe ufise uko wamureze mugihe ufise ivyo wamuhishije wagakura azi ko ibintu vyose ari me and only me ni vyanje gusa uwo mwana bizomugora kwa muri societe uwo mwana bizomugora kumenya ko umuntu ashaka kumuhemukira canke umuntu akamukorera ibintu adashaka ifo kwamenya ko iyi si iri ukwiri abeza n'ababi twese tuyibako ariko kumenya ingene tuyigendamo none nimba umuvyeyi ko ari we Imana yamushize hafi uwo mwana muri urwo rugo nivyo nahereye ko mvuga wa muvyeyi nimba ataca afisa aho umwana ata conseil yomuha atomubera honnête ngo amubwize ukuri atomuronkera umwanya nukuri wo kwicara kwa kundi nanje ntawe ndawufise wibaza ko bifa bingana gute uzotangara ngo umwana yabaye ikiraro uzotangara ngo umwana ngo ari depressed ibintu byose vyamushishe nashaka no muvugisha nashaka ishuri nashaka iki why hari naho biba vyagiye bigenda bikura imizi muri kwa kutaronka umuvyeyi amuba hafi muguri kwa kutumva urukundo ruri reyel apana ivyo kumuhendesha ibintu ngo akira ngo that's my the way I show you my love suko ibintu biranahera ariko uriko umwubaka gute kugira ngo ejo azobe mu buzima bw'umugabo mwiza bw'umugore mwiza amenye uburyo witwara muri iyi sigoye gutya Jose nashaka tugaruke umwana yamaze gufungwa umwana yamaze gufungwa byagenze gute kuko
fin yabyo ni nziza. Imana igira neza ihemba neza Jocelyne. Nta buhombe burimo gukorera Imana no kuyimenya yonyene birahagije. Umwana yagarutse gute? Tuze kugera no ku kintu mana iki kiganiro kiza kuba kinini ariko nukuri ndasavye abantu bariko baraturaba bazogikurikirane kubera kirimwo inyigisho nyinshi cyane. Umwana amaze kuja mu gasho yarahagaritse ishure yarabandanije vyagenze gute? Ko nabivuze agasho ntiryari rimwe iyo mbwiye ngo amaze kuja mu gasho sinzi incuro uri kuravuga yari wowe jeco nziruko Mana kabi gatwe ngo nkakeza ariko nkuko wabivuze fin yayo ni nziza. So ico gihe yaragenda akagaruka wumve ngo baramurekura agacagira izindi charges zishasha. Nakubwiye ikintu citwa docket number, nuvuga ngo ni case yo muri tribunal. Ikirego kije basifata nka kujya polisi yo guha itike ikujana muri tribunal baraguha inumero ijanye na dossier yawe niyo bita docket number. So nuvuga ngo docket imwe nuvuga ngo arayirekuriwe aravuye mu gasho hama aciye akora nk'ikindi kintu nk'akarorero nk'akandi karoro gasanzwe ukaza wumva baramupurinze wova atwara imodoka again wumva umengo ni wamuhivya akeneye vyose umwana azoca atekereza umwaye imodoka umva akwiza imyaka 16 afise BMW niko bazita BMW nawe umva ukemera ukayimurondera ukibaza ngo aza kuba ariko ahubwo akaca agenda acafata ibiyo vyose ama windows akayatentinga akashiramwo black kugira iki activity azoyikoramo ntagire umubona agakwita ko nkibi d'abord ijya teinture ya ma windows y'imodoka irafise nta nivyo narinze ivyo byose rega hari ibintu umenya koko wabibayemo irafise niveau itarenza urona kujya kuna ibiyo babi darkening babishiramwo teinture ibikira bura fume bikutamfasha indimi zaravanze fume none siko twavyita so iyo fume irafise level irafise ama degré hariho rero amadogri yabaye menshi sinzi ngaha muri iyi state ingene bimeze ariko aho twaba hariho nivo iyirengeje nuvuga ngo dufate 35% birafise urugero hariho state ibiba biri illegal gutwara imodoka polisi guciyeko itakubona indani sinzi kuvyumva we rero akaca agenda akayitentisha ku buryo naho ozana amatorche tamubona kwaza wumva bamupurinze hamwe imodoka ibayanditse ku muvyeyi hamwe uwo mwana no mu minere urumva nibibazo ngiyo nitike yindi sinzi kuvyumva ngo teinture habaza ngo mwana none we wage d'abord umuntu yagukoreye ibi bintu kandi bibazi ko biri illegal ariko they don't care uragenda ukari amahera bagushiramo ukeneye wababwiye ati 100% blackout ni blackout so ukaza wumva nk'iyo nurundi rubanza ukaza wumva nayandi matike ukaza wumva no kwitaba wayi ibintu nk'ivyo so majambo make yaragenda agasohoka akagaruka bimwe bikamufunga ibindi bimufunge ibindi akaburana taha mugabo wumve ngo yabandanije abikora gutyo so ubwanyuma reka basimvuga ubwanyuma kuko ndumva ko zari incuro nyinshi ubwanyuma avuye mu gasho cari nibaza ko vyari bijanye na drogue kugurisha drogue bazimufatanye ico gihe yemu yaratanguye no kuja ku rundi rwego umenga ico gihe ntiyari ikirimarijwana gusa kuko ipaye ko nizo drogue zifise imigwi nuwo nazimenya batanga kukubwira ngo ibi nini vya paraphernalia ngo ivyande nama controlled substances ko bayita ni imiti ya drogue kizira kugendana kirazira d'abord umva n'uyifata nuwa yawandikwe n'umuganga ku mpamvu zizwi ni prescription n'uwufata yawandikiwe kirazira novuga ngo kugendana ni imiti bugarana ni imiti isaba ko inywa umva uco byumva nimba warakoze mu group home n'intamenyeri iyo rero ufashwe bakagufatana imiti ata prescription yayo hamasi yawe hamabuke ko tuvuga umwana mu minere nitwo tuvuga umuntu akuze
uwo mwana ivyo babimufatanye umva aho baba bamufunze ko kirazira hama ni feloni ni vyaha bikomeye. So bamufunze ico gihe covid yagira itangure si vya kera. Covid igira itangure aho urumva d'abord bamukuye muri high school ari mu mwaka wa nyuma akeneye kuzo graduating mugabo wibuke ko imbere yaho aba yarabaye suspendu on and off imindwi zibiri ibiki donc yaramisinze igihe kirekire c'ishuri. Hama ico gihe rero mu covid igiri itanguye ahari muri mars bagira graduation muri June mu kwa gatandatu ariho yari yitwa ko yari kuzoheza mugabo nawe yari kuzoheza ntiyari yarize bikwiye kuko umwanya munini yabari mu gasho. Ico gihe rero nyene nta diplome yari kuronka. So covid itanguye aho bafungiwe mu gasho k'abana abana baratangura baragwara bagwaye bafata mesure yo ku abamazi igihe kire we yaramaze yongera nk'amezi 6 arenga yakatiwe ugo guherayo yakatiwe ko azova yakwije imyaka 18 ntiyari bwana yikwiza uravyumva. Hama bavuga ko ari commitment niko bavyita ni maximum kugeza ukwije imyaka y'abakuze. Naho nyene umva ntibakuriye kura bakwimurira mu gasho k'abakuze. Naguciremo Jose kandi aho wari wamaze kumenya Imana. Warukijijwe aho vyari wasenga aho vyari nukizwa rimwe hewe naho vyari ko biraza nari nkifise ivyo ngwana navyo mugabo aho at least vyari ko biraza aho vyari ko biraza kuko kandi nari maze kubona ukuntu abana banje bariko barononekara kubera uruhara nanje ndabifisemo sinari nezerewe nawe uri umuvyeyi ntiho kwifuza ko abana bawe babibirara canke bononekara. So ico gihe rero nanje natanguye kumenya Imana natanguye gusenga natanguye kuva mu nkene ibihinduka kandi Imana yari kirabikora buhoro buhoro. So ico gihe rero covid ije baravuga bati okay uyu mwana amaze igihe kitari gito hama nta makosa yandi yakoreye mu gasho kuko hari abandi bagwana par exemple aho kwegeza iminsi yabo yo kuvayo kugira ngo begereze kuvayo ugasanga baciye babagumiza igihe kirekire kubera batitwaye neza. So Wanje vraiment aramera neza muri iyo minsi. Hama rero covid ije baratubaza abavyeyi bamwe ko turi oke ko abana bataha taruko igihano bagihejeje ariko ngira babona bazohava babagwarira ko bamwe bagapfa covid kiyagiye yari ikaze. Hamaje bambwiye ati rero ubona wo mwakira nti of course sinoreka mwana naze mugabo ukwaza nkavuga nti Imana etsere ko atari vya bindi vyo kuza agasubirayo. So anyway yaraje hasikaje amezi 2 gusa ngo graduation ibe yaratakaje igihe kirekire c'ishure ariko aragira ishuri musanzwe arasubira ari turacekinga yene ko yasohotse aho abafise ama condition menshi umva baba bamufatanye nk'umuntu sinokubwira w'inkozi y'ikibi niko no bivuga baba musaka yinjiye baramusaka asohotse baba uburi kuri radar nyene y'ishuri. Rero baramwemerera arasubiramwo Jean arasubira abifatiraho bigeze mugabo aramubwira ati wewe ubwizwa ufise ama classe menshi wa failings ayandi amumva bayaronsemwe ubusa kuko atarahari niyize ati rero reka tugushe kuri programme iri accéléré ni wayishobora je nibaza ko babivuga uko batibaza nuko nayo mezi 2 azoyamara akigenda ku ishuri babazingira ko aza gukora indi gafi tuma bamusubiza mu gasho canke bamususpend ariko kwa kundi Imana nayo yamaze kubijamwo nanje ndiko ndasenga ntabaza ntantu nagenda sintanga umutwaro maze kumenya ko nukuri jewe umwana mu ahantu hose ni mu nsengere umwana yagize iki umwana yafunzwe umwana yafunguwe umwana yavunitse aho yaraca mu idirisha ni vyinshi ntavuze mwijoro iyo nandi muhira agomba kwigendera akaca mu idirisha turi idirisha riri hejuru nkaza numva aragize yavunitse nivyo nibwo bwaba ubuzima. So anyway aremererwa arasubiramwo asubiyemwo ndasenga ndasaba abantu bamfasha gusenga ababwira nti nukuri ko tugize Imana akarekugwa
mumfashe nukuri basi niyi diplome ona handi uvuga uti basi afuma reka kugera kure mugabo basi aka diplome ka high school kazomufasha no iki gihugu ca Amerika atana na high school je umwana nzomugenza nzomujana so uko vyavuye rero bigenda Imana iracana igirira neza nukuri abantu bayo hanyuma ikijije urumva yifashe igatabara uko yatabaye mama wabo ni Yamana nyene buntu nukuri kandi iravuga ko izotugirira neza igire neza n'uruvyaro rwacu burya abana ndabona ingabire y'Imana niyo yabaduhaye nicane navuze kare Imana irabakunda kurusha uko tubakunda ariko ico dusabwa nukujwa hore yacu nk'iyabavyeyi so jere nk'umuvyeyi kwari kumusengera nk'umuvyeyi kwari novuga gute ukumutabariza umuvyeyi nukugerageza noneho ivyo bintu vyo kuba busy ngo sinfise umwanya nkamenya ko ubuzima bwe budahagaze gusa ko nasumye nkamenya ko nkeneye kumuba hafi I need to know ivyo ni bimutuma ameruko ni giki nokora ni giki ntamenye numve ariko arondera iki muri ivyo bintu vyose why so muri yo sense rero Imana iramufasha yameze arakora izo cours ziri accéléré hanyuma nza numva ngo araronse ngo minimum yari kenewe muri iyo graduation ayijamwo mu bandi arayironka Imana ishimwe Imana ishimwe umve ngo imbere yuko ahaja muri ivyo vyose muri uko kugenda mu gaco no gutaha no kugira gute nariyumvira ona kugeraho wiyumvira uti je uyu mwana kandi mbajije n'abantu bakambwira tumve rero uyu mwana ntaca azovamo uyu mwana bamwe bakambwira ati murungike muri Afrika mutware muri Afrika abanza kome abandi ati ahubwo ukiyenduka mujana muri Afrika ati wewe uheruka kera niho hari urumogi rwa mbere ngo ubu rukomeye gogo atirese ugo ngaha murarumenyana n'ugwa ariko ati ugo muri Afrika ntuzomenya n'amazina hama ruragwiriye abana baho bariko barapfa avuga none kamara dufisha abo mu mahanga no hariya muri Afrika nabo bapfe none uyu mwana azojahe aho nkahamagara nk'umuntu ari muri Europe bati yo basi kwiyumvira ati ndabaho ndamushipinge abe basi ahinduke ariko ivyo vyose uwo mbwiye wese tishaka no ngaha naho bitorosha ivyo byaranyeretse ariko ko ni kibazo kitari ahantu hamwe abavye kiri hose ariko kandi wumve ngo nari nseserejwe ku buryo ibaze aho wiyumvira ko uwo mwana ufuma urabaho umushira ari uwawe ariko nyene abantu bakambwira bati mugabo vyiyumvire abandi bati mu Rwanda ati hariho ahantu bajana abajene ngo ahantu ngo ni mu mazi ngo ahantu ngo bahita gutizinga ngo ahantu sinzi n'ingene hitwa abantu bakandangira ati hameze numva nagasho muga kameze nka interna ati umwana azovayo bamukosoye abandi bakambwira ati reka bakubeshe abo mu Rwanda nabo barananiwe ati mujane mu Buganda nuvuga ngo umuntu wese akambwira ahantu ngibaze ngene iyo si azoyizunguruka nkabibura ariko abandi bakambwira bati umva nuwawe apreto uwo mwana ni wamurungika iyumvira gahindu zogira ni wumva yononekari aho utanamubona ati least ubu muri kumwe muri kumwe uramubona ati baze agende yononekare abe pire ibintu bibe worse udashobora no kumubona ati wewe uko tukuza ivyo bintu bizo nukuri ako gahinda nta kuzoshobora so anyway ngaruke hahandi ariko nyene nkasaba bakamfasha mu majamake yarigeze kuja muri Afrika ndabona yigeze kumuruka mu indi state aho papa we yaraye ngira ngo cagitsure ngira ngo basi cagitsure c'umugabo atabonye basi akibone kwa papa wiwe bibabi hapana bibi gusa papa warambwira ati kuneza yawe nimba ushaka ko uyu mwana uzomubona akiri muzima ngwino tore utwawe ni mukama none na papa wiwe nuvuga ngo yavuga ati ahaho
ico gihe hari muri Texas ati ahaho ati hari aba Mexican hari abantu b'ubwoko bundi ati aba Spanish bo ngaha inkoba zigendana aha atuyo kandi rero umva niko vyagenda naramurungitse mvuga nti okay reka basi igitsure ca papa hama ahose mwumve ni wa mutima w'ubuvyeyi wo kuvuga ati ngerageze nimba bisaba ngo ndamujane he nimba bisaba ngo ndihe programme zimeze gute numva ataco ntokora muri ivyo rero vyo kugerageza harimo ico kuvuga ati reka basi papa we nawagerageza iyo mu mezi atarenze 3 ni udamushaka kumubona ari kiziga kuko bazomugarukana ari kiziga atabonga habo bakurasira kwibarabara ntibabaza kabiri ntashobora kugira biriya yakora hiyo ngo ngaha bikunde abaragarutse so wumva ko nari naherewe nta yindi nzira nimwe dada nta nimwe kuko n'abambera imfura barambwira bati wapi natwe haje none tweho natwe aceza uravyumva nyene wumva wakunani ari uwawe biragoye ko expecting undi muntu ko hava mu kurabira uravyumva so sindaba blaming vraiment abantu bose noba narabajije bakambwira bati wapa ahantu humuzane wapi natwe nitwobi natwe abacu bonyene natwe tugenda tumeze gutya ati ivyo ngaha birarenza abari he so anyway iyo diploma arayironka Imana ishimwe hanyuma ico gihe ayironse arambwira gusa ko yumva adashaka kuja muri college okay ushaba basi gukora iki arambwira ati jewe numva nzofata classe ati entre-temps muri uko gusenga yahavuye nawe aronka eglise novuga nti yiyumvisemo canke aremera gutangura kuyijamwo harimo umupasiteri aramufasha aramukurikirana burya novuga gute encadrement umuvyeyi umwana suwumwe pahayera nuko gusa ibintu vyagiye bitituka burya eglise canke communauté buri umuvyeyi yo abona ko umwana w'uwundi yo mubona nk'uwiwe ntiyaburamwo abantu Imana ishobora gucamwo watakumviye ashobora no kwatumviye se mugabo akumvira pastor canke akumvira umuntu wo muri communauté canke umuntu Imana yategekanije akamufasha so yagize amahirwe arahura n'umuntu w'umupastor w'ahantu yahavuye aja gusengera aramwankadra niwe yamubwiye ati rero nimba umva vy'amashuri ngira avuga ati nayo mashuri yo college naho no yijamo sinzi ko nona Imana so aramwankadra rero haza kuvuka ico kintu cuko yifuza gukora ibintu vyo muri real estate vyo kugurisha amazu vyasaba ko yiga ni classe wiga hama ugakora examen uyitoye ukaronka license nukuri Imana iracana aratangura nyene urabona yuko vya bintu nabona mu nzu numva biratangwe kugabanuka ariga iyo classe mugaba kitangura nibaza ko agiheza high school haraba yindi incident imwe ari nayo yamujanye mu gasho ubwa nyuma ico gihe nako ndagaragaza kwimvira iryari ubwa nyuma yafunzwe inyuma ya high school yarafunzwe ico gihe umengo ntiyari bwa ico gihe yararonse license niho yarakironka y'ivyo vya real estate mugabo kwa kundi nakubwira umuntu ntakizwa rimwe yarakiri mu ntango y'agakiza kiwe n'uwo mupasiteri ariko aramufashiriza n'abasenzi babandanije basenga nanje ngerageza kuba available kumukurikirana ico gihe sida ya nyuma rero hoye yari novuga ngo yarukokoma yo umengo ni FBI yagiye ahantu ipaye ko barabakurikirana baba bakuzi situ nk'uwagiye uraja mu gasho ugasohoka FBI yaramukurikirana ikamufira urumva baramenye imiduga atwara n'ivyo vyose umva yiwe yo yaba yisana za filme n'ibindi vyose so baramugendereza sinzi for how long sinzi igihe babikoze mugabo basanga barabagendereza basanga barafise novuga ngo inzu bari bafise inzu iringira muri cave ahantu mu yindi ville je ntazi kumbe yari iyo team yabo ndinzi ngo ita yaba gangsters barafata iramenya FBI iramenya aho hantu bahora baja
novuga ni nka mezomere yawe Mana yanje ko Yesu. So baragenda kugira bayita gute ni gusaka bagira ibita ku raiding barinjira en fait barabagendereje barahabona barahafotora baragira ibintu vyose barahinjira. Umwana wanje so yari karagenda mu ibarabara mugabo bari bipanze tellement que nawe baramufasha uwo munsi bagiye ngira ngo bari bipanze ku buryo umwe wese abafisa bariko baramufira bakurikiranye. Bahageze aho hantu bahasanga amafaranga, bahasanga amakokaine, bahasanga inkoho, bahasanga ibintu bitabaho. Aho rero mvuga nti yari rukokoma, jewe numva umwana arambwiye ngo nawe wumva bace bamufata ari mwibarabara washaka ngira isinzi naho yari karaja mugabo baramufashe baramugendeje bazi n'imodoka ari karatwara yaranazihindagura mugabo baramumenya. So umuntu arambwira ngo waravye amakuru waravye news zigenze gute ngo je ndabonye umwana wawe mu makuru habaye iki urabona za breaking news kazubona ngo hari ibintu bitowa ahantu Jane yo fire ntayo nari bwigere njamo. So barafunzwe aho urumva aho byari nawe uravyumva kandi ho harimo n'inko urumva bari barabigendereje. So byari ibintu bikomeye kuko deja crime nk'izo uretse ko umva vy'amadroge vyarukavyo biba biri aggravated. Hariho izindi element ziba ziyongera kuri caca novuga ngo gisanzwe kikaba kinini. So iryo rero ryari ryo rya nyuma hanyuma turamubailing out aravayo ari umuntu azohora aja kuburana. Ico gihe vraiment aravuga ati jewe ko mvuyeyo ndagusavye wenyene nkeneye kuja muri Afrika ya Afrika naho ranshaka kumushipingamo arambwira ngo ashaka muri Afrika muga nkumva ko kuja muri Afrika kwiwe bwari ubwoba bwuko bahava bamufata bakamuha nk'ibindi bihano birebire ambwira ati nshaka kuja muri Afrika. Okay aragiye ntagiye muri Afrika ivyabereye muri Afrika ntavyo nzi. Ico nzi nuko uwo mwana ukuntu yagarutse ameze ntiyari wa wundi wa mbere. Imana yakoze ibintu bikomeye. D'abord yagiye ndabivuge gute yagiye muri sansi novuga ko ni nkiyo guhunga mugabo arashika bongira yarabonye ko ari naho nyene hatorosha tonaguma hanyuma we nyene arashika ikintu ca mbere yashitse akura imishatsi yose yarafise amadred agereza ku maguru yambara amadeshire yambara pocket down nyene uravyumva babana nyene batera baje imbere. So ashitse muri Afrika mbona banukiye amafoto yimwesheje asha umva bamumoye yimwesheje yabihevye biriya bintu hanyuma mu nyuma arambwira ati rero jewe ndagomba kuza none icari cagutwaye naco eske yarazi ko anagarutse bashaka kuca basura bakamufata bakamufunga arambwira ngo it's okay ngo je ndaje so aza mbona afise sense yo kuvuga ngo je ndaje numva avuga ko ashaka novuga gute ko assume responsabilité y'ivyo yakoze. Ico kintu cari gitandukanye kuko ubwa mbere urumva ko bamufunga bakamurekura somehow ni nkaho mengo ntaco vyari bimubwiye umengo nta homo je nahangayika ariko ico gihagarutse numva avuze ngo ndaje jewe nukuri I'm ready to to assume ma responsabilité yanje. Sawa araza ngira Imana arashitse aza amahoro ashitse of course uteza gufata abavoka ni case ziba umva ubukere mu avoka akomeye kuko ni case zikomeye hanyuma turamuronka naho rero yavuga ati gendad ati guhunga siyo solution ndaje jewe nasume ibihano bazompa ndabe hama mugabo je mba umuntu muzima so naho rero yaje ya license yari yayironse
mugabo mva ntaco yari yayikojeje kuko urumva ko yari bimeze ukuntu nabi. So araburana ubwo baramubwira bya bindi baguma batanga amatariki kugira ngo barabe ko abandanya bya sinzi n'izindi dose ariko baragusha muri probation bakakugendereza uvyitwayemo neza ibihano bikagabanuka ibintu nk'ivyo. So Imana rero iracana naho rero yaciye ahubwo avuga ati je ngomba kuba busy mu bintu bizima. Naho rero yaciye avuga atangura gukoresha ya license yiwe yari yaronse. Imana n'ukuri iramuhezagira mu buryo ntokubwira kuri yaje yiwe ari mushasha muri ivyo bintu vyo kugurisha amazu. Imana iramuha novuga ngo igikundiro ubwenge d'abord ntiyarabubuze kuko niho ibimwe n'ivyo bintu byose niho bigira atabwenge ufise. Mugani wati nuko nabukoresha mu bintu bibi mu bintu bibi. So Imana iramugarura aratangura arakoresha ya license yiwe hanyuma imuha igikundiro. Nukuri mu misi mikeyi uwo mwana contact yari afise abantu amazu yagurishije uyu mwaka d'abord ni umwaka wiwe wa mbere ari muri agence y'abantu benshi aba brokers benshi bakozeyo nk'imyaka 30 kugezaho bamubaza kubera terma yagurishije amazu menshi. Umwana wa 19 imyaka 19 ubu none yakwije 20 ans. Bararaba umwanya amaze abikora n'abantu afise n'amaza closing agurisha bavuga ati ibintu ntibishoboka. So baramubaza nkuko barabasikara bamutumira mu ma workshop kubwira abandi strategy ukoresha ubigenza gute ni gute uri umva he's the youngest niwe muto ariko kandi umva sinokubwira. Hama akababwira ati nta kindi kintu avuga ati not me si jewe ni Imana. Ikintu cose ico ndamukundira arazi yuko nawe aho yavuye arazi ko atari kuhivana hama arazi ko nimba ari nahageze arazi ko habaye kubw'Imana. Uriya mwana aba yarapfuye d'abord wibuka izo ncuro zose yahaswe kwicwa. Abo baje muhira navuze yari incuro imwe mu zindi ko ndimaze kumubaza nti abantu d'abord twinko bawumva ari ikintu giteye ubwoba. Arambwira ati nuko ari yo ubonye ati je bamaze kumpatsa ataha honyene bamaze kuyimfatira ko apana kundondera bakambura kuyimfatira. So Imana rero yaramukinze ariko nuko yari ifise umugambi kuriwe. Hama wibuke kumwe navuga niba yagiriye neza umuvyeyi n'abana hajya ntiba yabaretse kukira babona. So aragira favor umwana ndakubwiye ubaja mu ma conference internationale ubu amafoto yiwe arahari uraza kubereka amafoto y'umwana murabe ubunye n'umuhungu yubaha Imana nukuri asigikundiro. Je mpora ndamukurikirana kuri Facebook nkavuga none umuntu mu ndwi imwe arashaka guclosing amazi 3 nukuri Imana ni nziza. Imana ni nziza yarabimukoreye. Ubu aratanga témoignage nta sona afise ryo kuvuga ivyo yarimwo. Amagroupe y'abajene aramutumira atandukanye mu ma église n'abataye mu ma église bakamubaza kuko n'abantu babiri batandukanye. What did you do? Wabigenjeje gute? Yahindutse nukuri wese. Non seulement physiquement mais aussi umva yahinduye uko yari ameze. Nakubwiye yarafise amadrede agera hariya. Ubu yambara costume kuva kwa mbere gushika kwa Mungu. Ubu akorera Imana aratanga témoignage mu rusengero arasupporting ibikorwa ahubwo tuzomutumire muri WARUBIZI. Ariko kandi aranashigikira arambwira ati mama jewe umutwaro mfise ubu nuwo gushiraho ibigo ama recovery centers surtout aba jeune abantu baboshwe n'urumogi abantu bari mu bitari ivyo. Ati jewe I believe yuko umuntu wese deserving a second chance. Ati mama ati we nawe ati nawe utabimbwira ndazi ko nawe utari kwibaza ko arahora kaducumita kandi ngo agere ngo waruzi ko je rero ngo nta mbuze n'ikintu ni hano ujye muntu ngo ni nka kuriya kwanje ngo warazi yuko nanje nzoteba ati so arizera ko atamuntu atamerita iyindi chance. Nta kundi umuntu acira urubanza umuntu ngo yumve ko amushize kwa kadomo ati uyu muntu
ntaca azovamo avuga ati nanje nimba Imana yarangiriye biriya wayi mwita umuntu ko ataca azova muri bande kavuga ati akarorero ntikari kure ni mu ndabireko. So rero ndashima ko ubu ni umuntu umubwiye uti hari igikorwa c'Imana hari nukuri ambwira ati ubu nkeneye kubaka ama recovery centers, nkeneye kubaka gusapotinga aba missionnaire ati je nshobora kuba ntavuga ubutumwa mugabo aho opportunity yose ndonka yo kuvuga ko Imana ari ishoboza umuntu. Ibaze nko kumutumira nko muri workshop yaba realtors bakabaza ngo bigenza gute bazi ngo agira abahe isinzi formule canke yindi mitwe ababwira ati ni Imana once you receive God nibikurikira n'ivyiwe hama akakubwira ati jewe amafaranga yanje ya mbere is to serve in the kingdom. Ubu yashizeho ni agence LLC yiwe yise ngo Kingdom Real Estate. Ivyo vyose ni muri mind yo gukorera ijuru. Avuga ati je nzo supportinga ama ministere, nzoshigikira abavuga butumwa, nzogira gute hama umuntu wese ambajije nzomubwira. Arakunda kuvuga ngo glory ngo glory arakubwira ati numva arazi ko atari kubwiwe kandi arazi ko atari no kubavyeyi komtera ko nanje ntavyo umva inzira zose nari nagerageje nta nimwe ari kudukiza je nawe. So rero ndashima Imana muri yo sense hama umwana yarahindutse. Uwo mwana ngira ndakubwire niwe mwana novuga ngo azi ubwenge, niwe mwana ari karanyigisha ibintu ntazi. Nibaza ni gute je wa monage umwana w'iyo myaka 20 ubu niwe ari karambwira ibintu by'ubuzima biruta je ivyo nzingana gute. Uwo mwana ni wambwira ingene la gestion y'amafaranga. Gestion y'amafaranga ubu je nkasanga uyu mwana Imana yamushizemwo ubutunzi bwinshi. Umwana arambwira ati mom you have to plan, you need to plan, if you don't urumva ngo if you don't behora nshira imigani vuga gute ngo if you fail to plan waze nk'icyo nkacumvana umwana musanje nari nkwiye kuba ari je no bimwigisha ariko Imana ntawe idacako ubiraca kuri umwana ahubwo nanje nkunguka ubundi bumenyi ntarinze. Uwo mwana namubonyemwo ihinduka ridasanzwe akamenya ngo mama if you fail to plan ngo you plan to fail. Ni wanyigisha ko ntuva kuvyuka mu gatondo ngo ngira ngo urinzu mom you plan. Ntuva kuvyuka ngo ngira ngo you plan. If you don't plan, if you fail ufailinze guplanning mu majamake uburi kura planninga ku failing. Haba iyo migani yayikuye kandi nkasanga niyo. Akambwira ati mama umuntu nta konsoma ibintu vyose unane wo kubaza goals zawe ziri ibaze je ni cyane ntazingene ba settinga goals ama goals ati none nkuko twatangwe 2024 where is your vision board ni mom you have to write down utezo kwibona aho ukeneye kuba mu myaka 5 ntavyumva na wa mwana wa wundi twari tuziko atakina nzovamo amwe ati no nari nsigaye amaze gukizwa rero amaze gukizwa yageza ahantu ninje umva aho mvuga ibintu byose byarahindutse rero nsigara dufate nk'ubu ninje nko mu modoka yiwe nkasanga ari kwavuga ubutumwa y'amashene ya gospel ivyo ntivyari ivyo bwa mbere yari yamidum bya bintu byabo ibintu bitabaho nyene byaba urabibona ivyo yumviriza ivyo araba uko avuga ibintu birahinduka. Dada nari nsigaye ninjira mu modoka nkasanga yashizeho udu sticky notes bwabo papuro bw'ubutokora hariko ama verse ya Bible je ibintu narakora en fait Imana yaramuhinduye imugeza ahandi hantu nkasanga zango Ephesians 4 ngo ibiki ngo 20 nkasanga aranditse ngo I am loved, I am strong ngo ibintu byose bimulifting up. Oh my God. Ngo I am fearfully and beautifully made. Ngo nibi umwana yarafise complex yarazi ko ebana nawe atanu wo mukunda kandi koko kuko nawo nagerageza kumurungika ko byari bigoye sanga uwo mwana ageze kuri level still to plan nanje bwati Imana warakoze bwa bundi amasengesho warayumva bwa bundi gihe ciwe cari ko kiraza sanga library afise niwe mwana nyigisha ambwira ati yo how come we ubasiwo just muri title mom you have to read ati ibi bitabo mom you have to buy afise ibitabo ntokubwira afise ibitabo bivuga how to serve God neza afise ibitabo bivuga how to build ubutunzi
kugira ino saha sinzi ko nomutira ngo afise ibitabo bivuga ingene uba a good ibintu vyose akubwira ico ukeneye kuba. Mama, hari abantu bakwitangiye imbere. You're not gonna be doing something new. Iga kuba ati mama ntufata abo vyanani raba ati nimba ukunda ku interpret raba umuntu the best interpreter raba ntushobora kubura ikintu canditse ingene baba umu interprete mwiza. Mama siyo ati none nk'ubu urazi ingene uba umu employer ufise abakozi none urazi ingene baba umu good employer ati bitabo ntushobora kubura abantu basaccede vyige bisome iga kuri challenges bahuye wige no kuri successes. Dada nukuri ndicara nkavuga ni uyu ni wa mwana ubu onye niwe yombwira ibintu nk'ivyo so arambwira ko ibintu bishoboka arambwira ko bishoboka kandi nkabibona none ko ndabibona aho yarari ico gihe nahageze ubu hama kambwira ati no iga hama setting goals hama ba discipline umwana nyigisha discipline ari we yarayibuze nawe kurusha abandi bantu bose ubu arakubwira ko ubaho ubuzima ati mbe mama urafise devotional time arambaza urafise routine yawe niye do you even plan your day canke you just go with the flow ega nkamara cena nukuri uplanifya birangora ariko akambwira ati jewe ati d'abord jewe ndyama kare hanyuma akarero gatoya mvyuka mu gatondo ati ndasoma bibiliya nkasoma devotional verses canja muri gym akakubwira ingene abikora 6h ategetswe kuba agiye muri gym 6h30 nimba agarutse ingene acatangura umunsi wiwe nkasanga uwo mwana sino kubwira ngira ngo ni umumarayika nyene Imana yacishira mu nzu so nuvuga ngo ntawe Imana itonakoresha uravyumva ubu niwe twigira ko ibintu ahubwo bitugora canke bitunanira uwo mwana ni example ya how much Imana ishobora guhindura umuntu hama kandi ko atawitonakoresha nimba uyu munsi ari washobora kungira inama kandi nkasanga ni inama iri mu bwenge ahubwo je nkasigara numva ni none ibi bintu ko je nigeze ndamenya akajambwira ngo it's never too late mom it's okay it's never too late ngo ce n'est pas trop tard it's okay rero sinzi banumva ibintu vyiwe birandenga ico no kubwira gusa atubereye umugisha uwo mwana atubereye umugisha abantu benshi uyu munsi abantu barambwira ivyo yabakoreye kuko umva ahura n'abantu benshi bakambwira ati mana we abari bamuzi bararengerwa abatari bamuzi bakavuga ati nukuri uyu mwana sinzi ni umwana ari unique muri sense nyinshi rero bikampa kumva shima Imana kuvyikora hama ntera intege n'abandi nimba hari umuntu nimba Imana ibikorera umuntu nk'uyo umwana nk'uyo utazi niyo umujana utazi niyo wo murungika utazi nico mufashe carico muga Imana igahindura ubuzima bwiwe bwose ikabuhindura ikabugira bushasha nukuri ko Imana sinzi abo bana bacu tuvuga ngaha siyo mu mahanga n'ahandi niyo Mana nyene kumwe nabivuga mugabo turabe uruhara rwacu rw'abavyeyi kuko nabivuze ko vyinshi biva mu muzi w'ingene uwo muryango umeze rero uwo muryango urabe nawo wisuganye uze ku Mana kugira ngo uwo muryango canke abavyeyi baronke ico baha abana kizima hanyuma Imana nayo ikomereza kuko yabaduhaye ni ingabire yavuye ku Mana mugabo natwe turi responsable yo kurijera neza hariho umuntu akunda kuvyigisha cyane avuga ati nimba mu Imana iduha ibintu turi suppose kubikoresha neza pour sa gloire kuyihesheje icubahiro rero nabo bana yaduhaye tuzobabazwa mugihe niho sose muzindi n'umugisha ni gift nimba ari ingabire wayikoresheje iki dada ntuzobwira Imana ngo ibyo byose ngo aruzi ko nari mfise kenshi ngo uje umwana ngo sinigeze ivyo nari kubivuga kuko nyene nari mu butamenya mugabo uko tumenya vyinshi tuzobazwa vyinshi niyo mpamvu n'ibiganiro bicangana kugira ejo nawe nk'umuvyeyi nimba nawe uri mu buzima budasobanutse nk'ubwo nanje narindimwo kare ukaba ubona uri kurabiba imbuto mbi mu bana canke uri kutabereka inzira kandi Bibiliya ivuga ngo ubereke inzira bazokurikirana ngo ntibazoyivamwo nibasaza iyo nzira uri kurabereka imeze gute so nakaryo keza mugani w'uwo mwana nyene it's not too late ntihararengerana nimba uri kurumva ibi nimba uri urabona ibiriko biraba around you
nukuri ngwino kuri Yesu hanyuma dusengane hama tumusaba turerera abana ingo zacu azikipinge hamwe azikipinge safe abo bana bacu ibaha abagenzi beza abo bana bacu ibaha ubwenge abo bana bacu ibahe kwirinda kwiconforminga ku bintu vyo mw'isi irimo vyinshi bereka vyinshi ariko kandi natwe nitubatererane nitwabarekera social media nitwabarekera amatelefone tukibaza ko ari yabarera of course izoba arakaga tuzoba dufeilinze gufata neza ibintu Imana yaduhaye ni benshi abana babakeneye batana baronse kandi suko atari abavyeyi beza canke batobaye abavyeyi beza muga kuba baronse tuzobabazwa reka rero turaba uburyo ivyo bintu n'ukuri bikosogwe hanyuma uwo kudufasha n'umwe n'uhoraho Imana yaturemye Yesu abahe umugisha. Thank you so much. Urashobora kuba uri kuradukurikira n'ukuri utazi uwo Yesu utazi urwo urufatiro ni Kristo. Uravyumva ivyo Madame Jocelyne ahejeje kuvuga n'ukuri Imana yaramuhinduriye. Urashobora kuba urindiriye isezerano Imana yaguhaye uvuga ati Imana ndacarindiriye rindirira muri Yesu. Hagarara muri position yayo kugira Imana ishobore isaha y'Imana niyoyo igihe c'Imana nico gihe nyaco. Rero ndagusavye nyamba utarakira umwami Yesu nukuri umwakire wature n'akanwa kawe Imana izoguhindura. Urashaka kubura umujene ukurikirana abajene benshi basigaye bakurikirana WARUBIZI nukuri uvuga ati ibyo ndimo biranduhije mfise ingeso mbi ziranduhije ndashaka guhinduka mfise agahinda ndashaka ako gahinda ko gahera ukavuga ati nta Mana mfise na canke warabikuriye urashaka kuba warakuriye mu rusengero ariko utarigeze waturisha akanwa kawe ngo wakire uwo mwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Nashaka usubiriremo iri sengesho nyambo vyemeye usubiremo kugira ubuzima bwawe buhinduke kandi witwa umwana w'Imana. Nashaka Madame Joss adufashe kwatuza abantu kugira abantu bahinduke kandi bakira umwami Yesu. Karibu. Okay. Reka dusenge dufatanye n'abifuza guha ubugingo bwabo Yesu ababere umukiza n'umwami w'ubugingo bwabo. Bariko barakurikira bashobora gusubiramo inyuma yanje. Mwami mwiza Yesu Kristo ndagushimiye ku karyo keza umpaye ko kumva amajambo yawe y'ubugingo. Ndihanye ku vyaha vyanje vyose ndagusaba ngo amaraso yawe anyeze antunganye umbabarire ku vyo nakoze vyose mu kutamenya. Mwami Yesu ndakwihaye ndaguhaye ubugingo bwanje ngo ubuhindure ubugire busha. Ndizeye ijambo ryawe rimbwira ko ninatuza akanwa kanje nkizeresha umutima wanje ungirira ikigongwe ukangira icaremwe gishasha. Ndabaye icaremwe gishasha ndabaye uwawe uzuhindura ubugingo bwanje ubukoresha uko ugomba. Urakoze kuko unkunda kandi umpaye amahirwe yo kuzobona ijuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima. Amen. 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 Abazokwakira umwami Yesu turamaze kubabona baratwandikira abashaka yuko hari abantu babakurikirana please hari nimero iza guca munsi ikiganiro nukuri mutwandikire mu makommentaire mutwandikire nkuko mwamwe mwabikoze umuntu azobakurikirana. Nagira ndakushimire Madame Joss nukuri Imana ihabwe icubahiro ko nama navuze ngo iyi Imana igutindije iragutegera. Imana yaratanguye irahindura Jocelyne iramuhindura ikigenda no kubana irabikora nukuri. Imana ni nziza, Imana nihabwe icubahiro. Sinzi ko hari ikintu ufise uvuga turangize. Navuze byinshi ariko
bigaruka hahandi icyo navuga gusa nuko birashoboka hari Imana atana kimwe kinanira na kimwe iyo mvuze ngo na kimwe ni nta kimwe na kimwe kinanira yego tuyizere tuyikorere imitwaro abana irabazi irabakunda abamama irabazi irabakunda n'abari mu bibazo n'abariko barirerana abana n'abafise ingo zicumbagira canke ziko zirahura n'ibibazo bitandukanye niwe buhungiro amen niwe buhungiro niwe yego niwe buhungiro niwe nagira mvuge ngo ni the strong tower ni umunara ukomeye niwo duhungirako nukuri nta wundi yari kubikora ibyo wacu byari birenze ariko niyo nyene kandi umwe wese yumve ko he has enough love ku muntu wese kandi iracari ku ntebe yayo y'inganje n'iy'imbabazi tuze bitugirire neza hasigaye tuyikorere kuko nico iba yadutabariye nk'ivyo byose byagomba kutwica yaba jewe yaba uwo mwana n'umuryango wacu uyu munsi kaba yarabituzigamyemo uyu munsi tukaba turaho tugeze uyu munsi jewe n'inzu yanje dukorera Imana nabwiye ko kuva ku mupapa gushika ku bana twese turi mu bikorwa by'Imana hakumwe Joshua yavuga ngo jewe as for me and my family we will serve the Lord nukuri nta kindi twoyitura niyo mpamvu ubona ntibisi mindinga kuza muri ibisi ahantu hose igikorwa c'Imana kinkeneye ntaco ntokora this is the least we can do kuko yadukoreye ibirenze bibiri bivuga neza yo ngo wababariwe byinshi ngo akunda cane je nk'uwo mwana na jewe ico tutokorera Imana nico tutoba dushoboye kuko twababariwe byinshi twahinduriwe amateka agagaye manini akomeye nukuri kutubwira gukorera Imana kutubwira kuvuga ubutumwa kutubwira gushinga intahe kutubwira gutangira ibikorwa by'Imana umva ico tutokora nico tudashoboye kuko turahokonesa ko twavuye kure Yesu abaha umugisha amen amen bakunzi ba WARUBIZI umuryango munini abadukurikiranye abazodukurikirana nukuri ndazi ko iyi ntahe izofasha abantu benshi abavyeyi abana abapapa abamama hose twagiye turakora ku bintu byinshi nukuri Imana ibahezagire abantu badukurikiye abantu bazodukurikira umutumire wanje ndamushimiye Imana imuhezagire numva umutima wanje uryohewe kubera ingene Imana ishobora guhindura igahindura ariko kugira ihindure utegerezwa kugira fondation nayo ni Kristo fondation urufatiro rwiza ruri mu Mana rero reka turondere urwo rufatiro rwiza kugira dushobore natwe bwe nk'abantu kubaho neza kandi twubaha Imana tunayikorera rero Imana ibahezagire abantu tuba dukorana time WARUBIZI abantu bafasha amashusho ni Liani Media mu barondere narababwiye ko arabizigirwa vuba nzobabazanira ngaha babone narabibemereye kandi nzobikora Imana ibahezagire kubona mwabanye natwe muzotwandikire please subscribe share like and comment ubwira abandi iyo ikintu kizu kibonye please bwira uwundi muntu kuko ntuzaho umuntu ashobora guhurira n'Imana kugira tubeho neza kandi n'abandi babeho neza banafashwe je ndabategurira kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze tukaba dukorera muri Phoenix Arizona tukaba dukorera mu ishengero ryitwa Christ Life Center turi muri Phoenix nkuko nababwiye turafise imisi yose mu ndwi hagati turaterana Friday kuva 8 p.m. gushika midnight please kaze tubane muri hafi ngwino tubane turabona ubwiza bw'Imana Imana inukuri nta kiryoshe nko kuba mu nzu y'Imana ngwino kwa gatanu nyamba wegereye hafi nyamba utari ku kaze tubane nyamba naho udashaka kuhashika aha nyene iki kiganiro gica
urashobora kuraba live ibihari mugakurikirana. Ubundi naho Sunday naho nyene turaterana kuva saa 4:30 gushika 1 pm. Kaze tubane. Ikindi naco ishengero rya CRC rifise anniversaire y'umwaka, haraza gucaho ifoto ngaho bababwire amadetail ingene bimeze. Turafise umukozi w'Imana azova muri Canada, abari hafi n'abari kure, kuko hari abari kure bamaze kumbwira ati tuzoza. Ukuri kaze ni gikorane kizoba gikomeye cyane. Kaze tubane. Mukeneye ama information muraza kubona poste yayo. Imana ibahezagire rero, ndabakunda. Bye bye, God bless you. WARUBIZI.